wallahi dami ngo navukiye Kamenge nkurira Kamenge kandi umuvayo ati singira amashure ni gute wonkunda wana mu Kigobe n'umviriza bo kuko bamvuga nabi tunavukiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndumuvayo ati singira amashure ni gute ngo ni gute umuntu wo mu Kamenge akunda uwo mu Kigobe navukiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndumuvayo ati singira amashure ni gute wonkunda mwana mu Kigobe ni gute how mu Kamenge ukaja gutwara urukundo mu Kigobe va mu Kigobe ukatwara mu Kamenge minushe désolé gute va mu Kigobe za mu Kamenge nuko nyene wabicuritse bigi gute abati indirimbo ivuga iki umpeti yagiye yazanye urukundo arutwara mu Kigobe bashaka ati urumuvayo wavukiye Kamenge ukurira mu Kamenge urumva Kamenge ni quartier y'amateka nuko atavyo muzi vraiment navyo muzi naco muraho gaje tujya kwambera none abashikuzi umungu wo mu Kigobe aje kukudraga minushe apana Kigobe gusa Kigobe Kabondo kiriri hose ugendana nabo bose Mutanganoro side kinanira mana yawe hose ngaho ku mutwe wawe minushe umbagiye ikintu kimwe urajya nabantu bishizemo by'amakati reka ndakubwire twibuka arabizi naho nyene arabizi kimbera gasa neza karabashimira oya reka ndabwire bakunze mu Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikoro rukundo Ange Mishe ngo mubibona hama ikiganiro sikindi ni cyakindi nyene cyakindi so ni cyakiganiro cyanyu cy'umuziki cyakiganiro mukunda cyakiganiro mugira ko commentaire menshi so reka nakira batumire bacu hama ndanabasavye mugire commentaire murondere izina ry'iki kiganiro atwagatoriye amazina y'iganiro nzoki baronderera bakunze wa Magic reka nakira abantu twadukorane Bigi karibu cyane muri Magic TV. Asante sana Minushe meze neza nawe meze neza. Nanje meze neza kandi ni ryambere wewe ukore muri Magic. Si ryambere nakesha ahubwo ibo wabore wanyoye zinga kana. Okay, ni ryambere dukoranye iki kiganiro. Iki sawa. Ariko isi ryambere maze kuziconyishe sana. Safi sana bisanzwe. Cyagwasanga naimba ntaye bwaze. Uranya nkayo bwantumire. Nta nagato je sinankana nawe. None wayo tabwantumire ubisigurire. Twirirwa twamara from Monday to Monday. Mubosi wanje buba. Ahubwo nagutinya. Nagutinya. Reka twakire Bera nawe. Bera. Karibu. Merci. Merci Jenna Mahombe Square. Tout va très bien. Uno musire murana ko turi shona sho. Murana ko tubazanye umuntu mutamenyereye akoma yambaye ishakoshi actually nashira ariya miliyoni mesha wala yase kuyashira muri bio kubera ntiwe kwezi kurahezageza ko tuhamba bakoze urumva ari kibazo kagenda abose ni muri Black FM Black TV niho muzomubona hama kandi naje mukamuzi ko sikandi muri Black FM mutwumviriza ikiganiro gitesa gisara labatuye cyitwa gute none chitwa Star System guhera 13h gushika 15h ariko nturacumbiriza na rimwe ndanze gucumbiriza rimwe gushika vendredi lendi gushika vendredi kandi harimo gusa 15h rimwe en fait tumaze ukwezi dukora biginda kubwira tweze bukebu ngenda bwira ikintu kimwe urana mwe ko mukora 13h gushika 15h dubuzigaye ndumuyaya muhira ayo mazamba ntondagaburira abana ngira ibiki tubera wazo wavuza washira muri ega bayani batwumviriza aho rero bumviriza oya hareka washira muri ya telefone mba c'est vrai kasoka telefone mukara mu radio tuzo mu radio big na radio Denfis nukuri kubesha gica iyo fisa ni bluetooth razamira radio gabasha nuko ibagenze nta radio mfise gusa nzora ndabumviza muri telegram ni radio ura télécharger ijya n'uzo cyo télécharger application app store by the way okay merci beaucoup ariko baratwumviriza rero abantu sama iphone mu télécharger nzo muri zawe Black FM twatushushe 94.9 ibujumbura Black FM na Landry promoter Minushe na Big na DJ Alida yabitesa ki DJ Chatari mu DJ kabiri muri Afrika yose akaje jamera wenye taduhaye leka ngara ndabonye no mu kiganiro muri Magic TV ibintu birashushe ari show na show so no musi rero sasa iki kiganiro mana ko cyari kimaze imisi kitariko kiraba turababwiye sorry muri Randimesha yuko twari tumaze imisi tutaboneka ariko ubu tuje dushushe nukuvuga rero nibikuru ni vyinshi cyane mu muziki wacu reka rero tutangure tutaravyibagiye Vanya Ice tugende
Cantigo. Amigo. Dushaka kumenya. Nasavye ureke kuca indimbo y'abantu. Oya happy. Nasavye Urugero rurimi wazi uwo harandri nkawe nawe. Nachifana rahanze. Nagrarando tá big. Savani azonhora azonhora kubera rurimi ntagonzi si icongereza So indirimbo ya Vanya ndashaka mugire commentaire indirimbo ya ira premier miraryoshe melody genda neza ama lyrics yo numvuga ashaka gutanga show atakintu kimwe kideranje umuntu agira hesho ewana none Vanya kweli Bade indirimbo yikoreye kwatabiza yikoreye muri Kina Music mu Rwanda wa Clement asanzwe manager wa Kina Music nyene ariko je ugama kigana nanzi ko agiye kwa collab sasa wagize kwa nande nka mabuja hari ya na knowledge sasa ni mutambukanyi wa Clement ari wa Kina Music nyene ariko hajera Contigo mari Contigo jera nsitse ariko ntakibaye iraryoshe ntakibaye nyene mugabo urumva wewe ari kuryoherwa ubonye bakorana na knowledge oje simwe kwa gufata indega agenda mu Rwanda kubera indirimbo gusa oya hasha big impamvu ni nyinshi turi mu kandi Vanya ko ari umuntu w'ama surprise no kuja mu Rwanda ntayabwiye ati ndagiye mu Rwanda gukora indirimbo muri Kina Music rero na collab ntavyo twomenya sangaze yajanye na twinshi aho rero ukamenya ko yakoze indirimbo agakora indirimbo like zibiri iyo onye twara dusohoka bahatu hanyene twe turumviriza usambwa nakora bihari sino gufata indege ubunye byamaze koroha isi rabaye quartier ahantu hose ushakura indirimbo uri mu gihugu cyose wifuza ye gufata karirimba karungika Clement akamukora beat akamugira byose cyazgaruka urumva ora bimuhoye ko ayo mahya ni menshi ariko by the way turi kundirimbo nivyo turi kundirimbo agira ku mafaranga yiwe agira ku mafaranga yo umubuze kugenda n'indege aho rero ye gufata amahya basi cyakoze usanga basi bigeragene gutembera mu Rwanda petete acara ubu yata Murundi adafise famille mu Rwanda usanga famille ashobora kwagiye nko muri mariage akagenda akoze so Vanya Ice yakoze indirimbo nziza cyane nkuko mubizi yambara neza mu maclip agira effort aratamba so ni muririmbyi kazi mukwiye gushigikira cyane ariko arakora mubandanye mu hama views kuko ivisa ama views adakwi kandi ni indirimbo iryoshe yatambishije akadada kabyo gata waronge mukobwa w'inshingene yatambe byaguca harimo utuntu dukobwa turi sexy abantu bari baberewe Vanya arazi gutamba buja neza top so vraiment mushigikire habayemo na commentaire nyinshi z'abaririmbyi kazi nico kintu cyangeye ngene muri commentaire hariho mabuja ngaha aye ni cyamamare murabizi twabonye commentaire Mona Warda Estanish na Ondo Flow by Jendo mukoga jeno ko nayigize commentaire oya ndiko ndakuvuga abaririmbyi kazi nabonyemwo wono muri ninjeno nuyo oya nawe ni cyamamare mu bakobwa ariko ni kintu cyiza ni kintu cyiza ubonye abakobwa bashigikiye undi mukobwa no mu bakobwa nanu bajagira commentaire yo voilà so ni kintu cyiza cyane mandanye mushigikira umukobwa wacu abandanya akora indirimbo muje kwiraba Contigo iri kuri YouTube Vanya Ice twagere rero kwa Mr Champagne vacancier et tout oh vacancier tu m'as trahi oh vacancier tu m'as trompé wesh el kararinga bitu ya soin so Champagne n'umuntu avuga yuko like afise utuntu twiwe nyine personal like afise ukuntu washaka gusohora indirimbo navuga ko wasohora indirimbo azagateru yego azanatera wadona biragiye n'amaboko yato yangu sona ngo wadata ngo sona oui kumbe umujamari kategura inzira y'indirimbo rero ya vacances yaza confuse kwa Mr Champagne bamwe baramufashe baramutuka ngo baguma mwidogara akamutwa kwa ibyo bintu yavuze ngo iyo baje amazo passage abakobwa rero ngo vacances benshi je nabona screenshot important Mr Champagne nuje nakure mu ndirimbo baramuha ibintu kweri ari mu bantu bahakwe nimo tukora mugwe matefera bamugurira nanye navyivugira by the way cyo bavuga wewe ngaho se cyo uravuga nuguja ku ndirimbo bwayo ma commentaire nyinshi nizo kubutuka aba diaspora nyene n'abacanzo nashaka wowe ngo cenga barabigukoze nawe canke nawe kiniki bagiri urumva ama commentaire menshi
ari negative kwa je sinzi rero igituma rero message nawe akavuga ati je ngira niko yanabavugiye ibintu peut-être sino ashaye uri kurabaza ngira ngafana twe navyo twomenya igituma bamututse kitwa vacances kari muri ndagafana kararyoshe muri ijya midiho tumenyereye muri Kongo vy'ibiki kwa kundi nyene donc ego mashaka kuje kumviriza naho tobona mu vacances umviriza icatumye vacances yaba kuri kurababaza nga ntawe ubizi ntawe bitwara ukuri cyangwa atari ukuri kandi none bavuga ngo umujyambwa bumwe agatukisha umuryango nyuma vyagize umwe vyarashitse twagiye rero kwa satura amabafre satubi oyo yaga satubi amazimisi myinshi naducangamura ku ma réseaux sociaux yiwe sana surtout ahantu mudakira satubi kuri Twitter nuko agenda mu follow satubi yagwe muri Tanzania yavuze ati Harmonize yamubwiye ati kiraza kuba umustar umara 70 utavuzwe okay nawe arabidukorera kwe kiraze uzwi umustar kirazo amasa kirazira ndababwiza ukuri iki kiganiro aba tugikora ture jour iryo zina ntiryobuze vraiment rya sat vraiment ni mu nzira kandi n'umuntu wa mbere sat kuri Twitter je kandi ndakwikana Twitter sat ewanera tutuntu amakomantere ni nkuko yamafisa bamwishura numva niyo mvure Twitter iryoha igera gahonye bacasura kandi yo mana ngaje commentaire nazo fani bageni ijya commentaire bivuga ngo urubuga rwa Twitter ngiye kurugura igisha umusi ngo pa byihorere naje navuze cyane ariko aratwumviriza mugende mukurikirane satubi ari mu bantu bakuma kuri Twitter si tuvema Twitter biraryoshe arayiryoshye mama video reka tugende kuri album sati zi video kweri zi album zawe zizosoka turushe tunazinyotewe mama ngo mituga atitse kandi naza ahubwo simba ataka kubazo nizo hama indirimbo rero yashize donc ku ma réseaux sociaux yiwe ariko aragatamba nyene kidogo iyi ivuga imodoka indirimbo umva kwiryoshe cyane nirasohoka ariko arayitamba donc ni nka kamizera ko izosohoka very soon nibaze ko niyindwi ndashobora guhera ni indirimbo iryoshe big sinzi wakumvirije kaya gato je ni indirimbo novuga yuko washaka sikumviza kaya konyene gusa nagiye kwasazwe muri we narumvije indirimbo presque yose nimbo vraiment iryoshe sana kandi indirimbo yakora nkunda kuvuga ngo kuririmba ivyo hanze cyane uwo yaje n'ivyo mu Burundi je tubana uvuga yuko abantu bitege album ya Sadbi izo biryoshe cyane gusoma kubantu hama today tufite ibintu kintu gishasha cyane kitigeze kiboneka mugakigira kiboneke kameme tukashaka kubabwira muje kwiyabonesha kuri YouTube channel yitwa Kerusha Relaxation Voice ariyo ki RKV TV kugira muze mubone ibintu vyiza bitandukanye hama kubakunzi tuvuge udufilme duto haraja ko ama conseil d'amour ama love story nyene nkuko nariko ndababwira hama akabigerero nakahe kuri yo TV online nuko bahamagaza umujeni wese yumva afsetala mu gukina ireresi mu rurimi gose yumva kubera bizari ibintu biri international uvuga ikirundi uvuga igifaransa uvuga icongereza uvuga igiswahili urahawe ikaze cyane mbega mukaca mubaza ati byoca bigenda gute mwoca mwakura kuri zino nimero zikurikira 75 18 24 08 hamwe na 61 322 064 zirakora kuri WhatsApp no kuma appel asanzwe rero kaze cyane mugerageze gupartage mu bagenzi banyu kugira ngo muze mwibonere ubudasa Satbi ntigera tugwisha abasha ibintu biryoshe abantu bakunda umuziki bakunda umuziki by the way mureke gukunda abantu so by the way twikanya kuri Satbi ndakwibutsa n'ikintu kimwe menoshe uberutse hari mu muno twinyere umengo imana ihenze aho yahuje abafana biwe ego sha yawe n'abafana biwe ko tutarimwe muri yare muri team Satbi abafana nibo bamutumyeko wone umufana umeshe makuru muganda aramufana yako ni muri team Satbi oya umeshe bakuna fana we ntukamara amazi ndamufana nibo ukunyana bafirekere ni munyireke ndamufana mubimore none sidrangje none nimagata muri team so Satbi yawe n'abafana biwe aho yavuze byinshi arashima abamedia ahageze arashima abantu batandukanye mishira yagushimira navyumvise siho narinda ariko big up sana team Satbi nashimiye nanje arambwiye ati kuhaje kandi ibyo Satbi twavyumvise sana warakoze sana merci sana kandi kintu Satbi yakoze cyo gona abafana kintu ciza cyane ni kintu bakibakora mu gihugu cyo Burundi abantu bikwanya ngo wapanya Sadbi je mu mazwi bona kuri Natasha ni Natasha ntabwo niwe yavyiteguriye wenyene Natasha wewe aho bitaniye na Sat Natasha basanzwe bari n'abagenzi biwe bamwe
bajya ba mama basanzwe ari abagenzi biwe n'ubwo atari kwari umuririmvyikazi basanzwe ari abagenzi mugasatsi wasangamwo abantu b'imyaka itandukanye abantu bana batari bwamubone utwana abakobwa bakuze abagwa mu nda iki yaricishije bugufi vraiment ni ibintu byiza donc yarabetse ko ari bo ba boss biwe kandi urumva umuntu ukunda umusane ufatira hari ukazonaje kugwa mu nda urinda urazi feelings ufana reka rero umwanya ni mutoya no munsi turashobora tumaze imisi tudakora twagire kwa Big Fizzo mugani deze gikundiro gikundiro Big Fizzo rero sasa numuntu murabizi kwanza sinzi ko twababwiye mu kiganiro giheruka yarari ntari mu Burundi ni sasa two turavugana ntarataha ama concert hariya na hariya guma twika so tugaruke ku nkuru yabe na Bruce Melody ari kuma réseaux sociaux y'abantu benshi pour le moment birahantu henshi so indirimbo ya Big Fizzo bamwe ngweka ngo ntayo bafitanye na Bruce Melody ngo nubugenzi ni kwifotoza video hari video bariko baragira n'amafoto bari karirimbo ya bariko barakina bia jewe ijya video nayumvirije nanayiravye umurayimpaye je ngo ranze babatwa ko igana Landry Randa anyemeza ko iya video atari ivyo ujya ndirimbo ngo si indirimbo yaba afitanye rero tubira reka tubiri moje umuhaye indirimbo n'umuntu hafi ya Bantu Boy ari hafi kana Big Farias yayimpaye Big ino nkuzo kuyivuga ko gwiradio yuko ari bafitanye indirimbo ndamubwiye ati sada yivuga ashaka njambwiye ati niyo ndirimbo igiye gusohoka ya hagati yabo ariko na Fizzo ariko I don't know sindi sure navyo kuko namakuru usanga umuntu ashaka amakuru asanga si abantu bashaka kugira nyene batayishimiye Big reka duspose ko ari iyo ndirimbo ubona yo imeze gute wabutse ka biti ko yo bisara vraiment Bruce Melody aratwika mu hitmaker Big Fizzo niko ku ndababwire yuko iyi sama tugowe bariko baranugara n'imipaka niko ngoma mvuga umwanya wose bugari kujya ta muziki wa Tanzania winjira wo mu Rwanda muri Kongo none Fizzo agiye igitiramo agiye ko indirimbo na Bruce Melody twe turayikunda kubera Big Fizzo twe turayikunda kubera Big Fizzo kandi tuyisupportinga kubera Big Fizzo hajya Bruce Melody ku ruhande gato kandi Fizzo sikumaze kumara ama collab kenshi arakubita konzo ana bakunzo waga Fizzo ni umviriza kandi ntabwo adufise ko Bruce Melody adashobora ku turamwebe kandi tukira unye tuwe kingira ko mdangiza bo sinzi we mbwana ufise ikiganiro ndama ko kandi mufise kandi nuko Bruce Melody ashaka kuza mu gitamo ca Bifarias cyo wabishushe kandi tubibutsa yuko ari bayicita gute ni ntuzenye indépendance festival de l'indépendance zo le premier na le 2 na le 3 ego ataje mu cyo gitaramo nawe ashakuza mu gitaramo kuko je nabo istati ya bo bazima ko ego nico bakunda kuvuga ngo mastati ngo sinkuru mwana navyo istati ya Bruce Melody ubwiwe na manager we yiwe bandika ko Burundi this summer is gonna be fire boss konye ukachari posting apronga cha posting amafoto bari kumena Fizzo apringa umwe wese posting azita tundi zibiri sati ya Fizzo nari ngisho kandi gituma nshobora kwemeza ko jo muri sama aho ashobora kwa kumuriro na DJ Polera bitwemereye gusa izo surprise turazibona kandi tunababwira ko na Bantu Boy tuyize ishora kwidukorera kandi yamana ama surprise no sama ntimuje muri vacances muzoguma muri sama za Jinoti kumambika le 2 le 3 le 4 noti kumambika le premier le 2 na le 3 turaha tuzoguma tuvuga nizoza muri radio mwavyumvise naho nyene mugume mwumviriza ndiko ndanyarutsa kuko aha musi y'amakuru hari izo ndirimbo bituye atari kwe twagiye kuri Alvin Lavache inka yara afise EP inka afise EP yiwe ariko rero yaduteye ibibazo urazige n'inka yabira Alvin ubawe sana bazumgira urazige n'inka yabira wabizi abira twumva oyareka merci so Alvin rero yakozesheje haraheze imisi nabibabwiye ko turiko turavuga n'amakuru tutavuze ko iyagihe haraheze imisi akoresheje conference ego avuga ko agira sohore EP yiwe ariko rero uko byagenze ntibyagenze kuko yari yabiteguye kuko ngo yaragize ikibazo kuri EP yiwe ijamo ngo copyright yari yadutegure kuzidusohorera zose
no mari ikintu cabaye je twavuga yapostinze yagize screenshot sinzi abantu bafite nimero za RVC5 boy yagize screenshot y'indirimbo avuga ati ziza gusohoka no musi ku mugoroba cyambona ko akaboro ka copy je kwa ivyo tubese ndabimenyereye copyright cyambona akaboro ka copy ndambwa ati man habaye iki acambwira ati ikibazo cabaye nuko yabanje kuzipostinga ku ma platform za Spotify za Deezer za Amazon za what aya namaze kuzishiraho bo bakosita kuba ari ziwabo nyene ushize ku yindi platform cyangwa kuba zize copyright bisaba ko kuri YouTube yawe uzaza kuza kubasinyana yuko ari yiwawe kugira ngo bazikure ntacace gituma atya kuzirekura umwanya yari ya propose ko yavuze ko azirekurira si azirekurira acazirekura après ndesomene uca ngisomene irenga ariko sasa rero muje kuzumviriza nabonye yanagize abantu bashaka gukora challenge hari indirimbo yabe na Mona Ward bamaze gusohora ka video kabo challenge donc abantu bagira ama challenge muwe gado mwafulenge kuri TikTok zabo ya Mona ni Alvin muzoca muyibona good kandi EP we ni top mugende mumvirize mwebwe nyene muzogaruka tubwira muri commentaire ati twabisanze uku byari bimeze guca na guca aha donc murabisiko tuvuga vyiza nabibi twagiye muri We Love Music music sasa aho uvuga bibi rero We Love Music birababaje barasinyuye n'umu manager na manager wabo Don Bright baravanye bazi umva baravanye neza gwabaye gishenze neza kivuguko watu kuvana muvanye muri groupe ya WhatsApp hano waseze n'uyundi groupe ya WhatsApp fye umwe yaragiye udifye fye bacana bloka na groupe ya WhatsApp na ifite prime ako vyabaye vyonye nyuma hari habaho novuga hamaze igihe habaho gutumvikana gati y'abantu We Love Music na Range SP cyo kimwe na Don Bright baca barangiza rero bagati rero twebwereho vy'akabere tuva dufatwa nabi ivyo mwatwemerese ivyo mwaduhaye ubu rero We Love Music YouTube channel We Love Music ego bayivuze nabonye bapostinga bayivuze ati ubu mubakeneye asha nibo bo directement Fernando canke ujyanye Coolio Auguste ikibazo mfise YouTube channel We Love Music iri he tuzobatumira tubabaza probleme je na minusha navyo jewe abantu muri ko muratumviriza cyangwa muraba YouTube murabe umuziki w'u Burundi abahungu bacu bafise matala mugabo toujours musanga ibibazo bihari ari vy'aba manager canke ibiki donc narimwe wumva hari abantu bumvikanye imyaka 3 amagume yakorana n'umwaka umwe ni 2 ans usanga hageze abasarishije mu mwaka wa mbere batanguye kwidoga so je nibaza yuko mu Burundi vraiment harakwiye amashure yo kwigisha aba manager ingene ba managing abantu babo n'abantu ingene abandi basanzana n'aba manager babo kandi ibi bintu twumva nta kindi gihugu turavyumvamwo cyane ariko shabo Rwanda birashije naho nyene nawe nangaho hakujya yacu naho nyene fire kwe dukeneye amashure twese petete usabwo nkaje cyangwa amaseminaire natwa aba manager cyane wahunga muri Tanzania jugisigira aza ngaha muri 2000 sinibwa ma 2000 avant 2015 manager yazananye n'ubuntu bakiri ko gushinosa voilà par exemple muririmbyi atera imbere ako twebwe ngaha turaza umwaka wa kabiri reka donc bagerageze vraiment gré fort kuko nk'ubu nkabaje wa peti bagiye kugira ikibazo apana ko abafana mutakihari mubandanye mu bafana munaba telefone munababaze nico kibazo nyene umuziki wabazosura kukura donc ico ni kindi kibazo hamikindi kintu aba manager rero bakwiye kuza baragabanya iki kintu cyo kuvuga ngo ndiko ndakamanaginga ngo imiziki nzoyishira kuri ntuze YouTube yanje ayi ni so hejo nk'uyu D1 tuguma D1 wante D1 nturonka ntuze yiwe tubona ico naco kwari kontra yasi wazi gitwanogira ko cyane minushe ico naco ni kiri cyane ku manager kiri no kubaririmbyi bivana n'amasezerano w'abandi est-ce que kibo batora bati aya masezerano adufavoriza upa kuba waveme c'est-à-dire ayo tuko turavugana Monia Fleur andika Monia Fleur nta ndirimbo nimwe uronka on YouTube numuririmbyi kazi mwiza aririmba indirimbo nziza mekwera bashwanye nabo bakorana indirimbo za Monia zimeze Instagram yiwe barayitwa ngo Facebook yiwe ngo bagira bayitwa donc ni bintu uca wumva yuko biri bizarre vrai abaririmbyi n'abamanager nze muragira ama contrat atazogira consequence ku muririmbyi cyangwa ku manager aba favoriser mwese kandi ku buryo izo contrat muzigize
umurinzi atazogwa down manager atazogwa down kubera biriko bihera nabi abarinzi two turababura abafana natwe gerageza turaguza voilà murondera amaseminaire nyuma ivyo bintu biri mu bintu bituma umuziki udashimbire cyane justement des umuziki bari baje voilà baje neza kugira ngo bajya babire baririmba neza ariko mu basapoting uko biri kose turabemera muri ababosi bacu muga il faut changer kweri aba manager n'abaririmbyi you have to change so twibandanize ku ma coming soon turafise indirimbo ya Kingolongolo kilongolongolo Kilongolongo kilongolongo jegeza none jegeza man jamti pararapura neza kingongo so yarasohoye tujuka Kamenge ni fresh tu iwacu yarasohoye coming soon ndi mu Kamenge akagatukame neza niyo magazine naho byera tutaringa ndabaye frame kuko tutuzanye na radri frame oya mwe muramwe 1k indirimbo yiwe nikizoba 1k followers sinzi rero ariko nkaca numva mbona n'amabeef wabyihoze katurindi tukabana ati ariko mudashobora gukora subscribe mwakwiza 1k akiraba cyane navyo tuzire katurindi mugendere kwa Kingorongoro kuri YouTube mukora subscribe munarenze iyi 1k asaba kuko akayisora mutarayikwiza ariko muragowe n'abataraja ko muragowe twagiye MB data iyo mpeta ilekele monon na baba nyi baibone ilekele monon ilekelemo iyo mpeta ilekelemo baibone ilekelemo kumuyamba ye ilekelemo mama ilekelemo yilekelemo iraryoshe vraiment inde afite muvise titre abantu ko muravyumva ngo yilekelemo murashobora kubaza ibindi bintu hebo yilekelemo ariko genda umviriza indirimbo ni audio ni meta we iraryoshe abantu b'Imana jana nta commentaire bise nivuga ko iraryoshe vraiment irashaka cyane ni hatari genda mumize kwa MB data yilekelemo ni audio narasora video ariko iraryoshe sana ni indirimbo iraryoshe kumviriza presque ama radio yose ndibaze ubu baguma bayivuza ni indirimbo iryoshe cyane vraiment MB data nawe nundi muririmbyi nawe nyane karakora cyane big by the way ni MB data ubona yuko mbeko so indirimbo yavuze ati ngiye gusohoka ico bita triple Y niho yacyasoriye onyirekeremo acha imva yavuze triple Y and the bonus zandimbo zine acha twangusohoza iyo nyene iyo bonus ntayisohora ariko yacyasora agubaseka n'indi ndimbo yitwa Y indirimbo yitwa Y so ni muri ukurikirana rw'ino vuga gwa EP abo ino system gira nansiga ahubwo n'ivyo kwakosha bubu rero yayikoresheje kamwe ya burya nanuze yayikoze ntuzenye narvine n'ivyarimo nca yifuta mugabo yafasha sora indirimbo yatwaye na Chani Queen indirimbo bisa nayo igiye gomba y'ubwa mbere tutazi ko yagize ivyo ntituzi nimba bivuze igero ca minushi na nadi ntumba zari yacayifuta cyayifurako ngo byagenze reka après kigano mwakoze mwebwe yacayifuta ashasubiza ko indirimbo bushasha donc rero ibintu byo gusohora indirimbo imwe I don't know why sinzi na rero yadusiguriye amfota yuko ari system ari karakoresha kugira abafana babanze feeling ya mbere azanye hama bagirike so MB data nawe nyene karakora mwavyumvise ko ari coming soon ya Y nikuvuga mugende mukore sabone mugume hajya kuko iyi samba ntituzoruhuka ndababwiye bose bari muri ariko ndashaka indirimbo ya Raki ya hack yo muri Sam arakumvise icyo ashatse nacumvise tubanda hack iraza si wowe wenyene n'abandi bose ndazi ko bariko barakora donc turagiye twavuye ko entre temps nababwiye ati hepfo dufise ibintu bishushe twabishitsemo abaririmbyi bashashe je nguma ndababwira new generation cyo tumabane ko ndavuga niruka ndenda rero kuri YouTube ubu nyene kuri atwumviriza ucugaruka nashima sivyo ucugaruka andika adobad nukuvuga ni A D O B A D nushire ko o hacazi ibindi so adobad million so indirimbo yiwe yitwa million basha nayo batuye generation ndababwire ikintu ca mbere aba bajama mu myaka ibiri nibataguma bagira ibi bibazo baguma bagira indirimbo zabo nizo zizugara imipaka
zizugara zejeje zitobore zigenda pana zizindi zisange nga zitobore zizohita zimanukira bigigira ico uvuze mwese na bera kuri indirimbo jewe miliyoni nukuri kwimana miliyoni ndayibatuye abakunzi bamaje ndabatuye iraryoshe ibaryohere nkuko je yanryoheye mu feeling nkuko nayifirinze iraryoshe sana Badawe n'indimbe bo yahiro vuze minushe vuze bavuga ati kora hasukanye butsibuye uzati muri no samba zozibira umupaka birashobotse dusohoke nico bamvuga iminsi yose twebwe ku Burundi fende tuzoshika kure ko twese abantu bafite amata cyane kandi na mpaka New Generation birasara jewe biturekere gusa siningahanya imyaka ibiri tuzomuzamumbarisa muri ivyo atazi kuririmba wonye nazo kwitora ikosa azokwitora ubizi nazo bandana ubu bafise n'ubwo bose nabo nyene ubabonye usanga batinyana uvuga ati ujya mu byarakazo abakuru batangwe kuza bararondera babamenye batoya kwirika abapetire batoya nibo bari kwara imiriro ntibafsina mbwa rero still bafise ibibazo byo ariko supporting abaca babareka ariko adobad mu mukurikirana abanyendaza akeneye support babantu bahora baba bitaba diaspora mwubaho muri mukunze gufasha umuziki abapetira gitangura mubafashe adobad nibaza yuko mu muronde naho kwandika mu commentaire canke iki nibaza mpeti abari karabiraba canke uce kwa canke mukiyasha guca kwa Chizo Beat cha Chizo Boy tuze kamufasha amufasha bisanzwe mugapango manager kumukora indirimbo ma audio support ibyo gufashanya nari gafashanya tuduge nanyasha guca kwa Chizo Boy kugira gushaka ku murongo nasanzwe ni manager we mu buryo bw'impemu butoye Scott nibaza yuko aza kugira ka video gatoya abereke kuri iyo ndirimbo reka tubandanye kuri Hot Kid wallahi dami mbona vukiye kamenge murira kamenge todo muvayo ati singira amashure ni gute wonkunda wana mu kigobe n'ubumviriza bo kuki bamvuga nabi banishinga amatabi mama amatabi tunavukiye kamenge nkurira kamenge ngo ndumuvwayo ati singira amashure ngo ni gute umuntu wo mukamenga akunda uwo kigobe navukiye kamenge nkurira kamenge ngo ndumuvwayo ati singira amashure ni gute wonkunda mwana mu kigobe ni gute mukamenge ukaja gutwara urukundo mu kigobe va mu kigobe ukatwara mu kamenge minushe désolé gute va mu kigobe za mu kamenge nuko nyene twe wabicuritse bigire gute abati indirimbo ivuga iki umpeti yagiye yazanye urukundo arutwara mu kigobe bashaka ati kuri umuvayo ababona umukobwa kamenge ukurira mu kamenge urumva kamenge ni quartier y'amateka nuko atavyo muzi navyo muzi naco muraho tujya kwambera none amashikuzi umungu wo mu kigobe aje kukudraga minushe apana kigobe gusa kigobe kabondo kiriri hose ugendana nabo bose utaganoro side kinanira mana yawe hose ngaho ku mutwe wawe minushe umbagiye ikintu kimwe urajye nanu bishizemo by'amakati reka ndakubwire arabizi nawe nyene arabizi kimbera gasa neza karabashimira oya reka ndabwire oya minushe reka ndabwire ikintu kimwe abantu bishizemo aba banyu baba basa nawe oya mukamenga abakobwa beza minushe ndagutuye kandi kwanza jya tumenya kamenge ndi mubi ubaho kweri reka ndakubwira icyo kintu kimwe cya minushe bigire kandi usubire minushe abatipe bo mu kigobe bahagarika imiduga mu kamenge magaciro ivyo numwishizemo yuko quartier kanaka bimeze guca anye umuntu si quartier umuntu ni personnalité yiwe hariho abantu bayikirira se comportement bavuga nk'izabana mu kamenge gusa faut pas ego umuryango umwe akarutukisha umuryango ndiko ndamusigurira umuryango umwe agatukisha umuryango se ibintu zigeze kuba mu kamenge canke bikiba bitari vyiza cyane gose nisigure ko nose ba mu kamenge ariko bameze guys mu kamenge abakobwa beza civilize b'abanyamuji please ubibona none my god umviriza ivyo birimbo no kwavuga tubihebesha ivyo by'amakarate kiniki umuntu ni personnalité ako badeta kundirimbo niyo ivuga nyene gusigoye ko ndayizi voilà bigire reka dushire ku mayange indirimbo ivuga iti Hot Kid yakunda mwana mu kigobe barakundana ariko abo umukobwa baramwankina amwiruka inyuma ni gute wumva bavuze ni gute wo nkunda babavye bavuga ati ni gute wo nkunda umwana mu kamenge navukiye mu kigobe ntubumviriza abo ntubumviriza abo okay
ngo navukiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndi umuvayi ati singira amashure ni gute wo nkunda mwana mu Kigobe ntubumviriza bo biraryoshe ikindi naco uriko uramwumviriza wumva umwanya umwe umenga ariko aririmba nk'aka gasiti ko mu Rwanda ubundi mwanya ukumva umengo ni Nigeria urana bajya abatipe bamwe baharawe barema Kamenge afise ibintu vyose aracanga Kamenge hari amatara yose by the way Hot Kid nkunda indirimbo twa nkunda by Hot Kid umetuwa bro umetukaza kwe yitwa Hot Kid Apple Boy Apple nyene apezi biri LA Hama boy voilà Hot Kid ni hash ote bigarancanze Apple ni tunda Apple ni ntuzenye Apple ni pome waramakije oya nivyijana murabizi ngo vyama ariko indirimbo Hot Kid indirimbo iraryoshe sana uyumvirize turetse l'histoire ati singira amashure ni gute bonkunda mwana mu Kigobe numviriza bo iraryoshe sana hot iraryoshe sana unishinga amatabe supporting sinzi ngene novuga vraiment abafise amahera cyangwa afise inzira bomwereka ko bafise amahera subscribe yanyu ni support ikomeye cyane sinzi respect sana vraiment ana appreciate mtoto Kamenge Kamenge mwubaho bless up amako hejuru rero kwa Air Pro ndasabye wanditse kaje nagivugira Air Pro indirimbo yitwa nta myaka ijana ewe guharuka imara imyaka ijana sha wapindaga hari urabona amahera ava yamuhambana sha wapindaga tuvyatse tusare turya amahera akora kw'isi gusa sindirimbo ni mucanwa myaka ijana indirimbo wayitamba ntuyiheza ego vraiment ubwo musubiza inyuma ariko abakonsi yamyire kure nta myaka ijana tuvyatse tubemeze tuyadari April hajye nawe no mu Kamenge hajya nyene mu Kamenge April ariko yavuze ati indirimbo iheze yavuze ati Kayanza represent ntigeze avuga ngo Kamenge gatwese ngo tuva mu Kamenge twara kuri haraturetse mbwa naje gusa abavyeyi baba sivyo ni baraba so indirimbo ya April ndayibatuye ni indirimbo iryoshe sana indirimbo yo mu kabari muri show none apari ego from indirimbo iryoshe sana myaka ijana abapanga ngo kwifunga hajya avuga gute ngo kwifunga hanwa wifunze ngo hanwa nk'uyahuye urengeje naho ubucumuye indirimbo iraryoshe sana sinzi no ivuga ko ariko indirimbo yo kuryoherwa yo gusara Epfo murazi yuko yitoya akandika gutya gusa murabizi ko gisasu na Kayanza yubaho naho na Kamenge yubahwa ariko na Kayanza wari so voilà izo ndameni zivugwa mu gute keke Kamenge Kayanza mwubaka voilà Kayanza hava impano mw'abantu mwenyene murabizi tutanze kubabwira ni indirimbo iraryoshe sana niyo kuryoherwa abantu mukunda kuryoherwa mukunda kuja mu masho ni nka za zindi aba DJ bararosera indirimbo bavuza n'ingizi za kwiti zigisohoka yewe numva ndi kwiti zijya zigisohoka donc zari zo mu kabare muri show na show ni ya air programme iyi sama hataje yindi irabatwika ababwiye bazokugara ni show na show twagiye rero iyindi ndirimbo yitwa Indoto muririmbyi nawe yitwa Bado nshaka hanyene batandukanye hariho Adobad na Bado kandi bose barimba neza ego kweli kandi bose bari mu maboko y'umuntu umwe Cizo Boy nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanya amakamba nzofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abanaho nikora imfuvyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira isindoto zo kuba gentleman isindoto zo kuba gentleman isindoto zo kuba gentleman ateza imbere igihugu
aha Bado ashaka kwibera gentleman. Niko Shaka yabwiye. kwibera ngo gentleman. Entre ta indirimbo irimo impanuro jonyene yari kari menga karafidinga. Nshaka kuba gentleman, nshaka kuzofasha igihugu, nshaka kuzobe n'ibindi. Numva shaka kuba gentleman. New Generation mwubahwe. Nuko kwimana. Ni indirimbo iryoshe irimo umudiho wa reggae ukuntu. Ni indirimbo iryoshe vraiment. Ana iyi ndirimbo ya Dramatasi indirimbo ni Friend Zone. Friend Zone change your man. Ijya irimo akantu ka reggae ni Friend Zone. Asekwa nini ni Friend Zone. Asekwa nini. Utagikwa na mimi. Urabona kujya kantu kujya kantu. Dramatasi ya code any siguri hatubwire neza. I don't wanna stay in this zone. Zone. Okay. Mina maanisha friends. Drama tunakumbuye Kubawe sana feti yangu. Tunakumisa. Baramubonye akunze Magic kwatsi. Muri Landimes ujya mupe. Ngabira afise. Ni multi talent usibye. Ninde wabonye interview ya mama wiwe ariko urabizi kwanzi no gucapa. Oya uzi kubujya nipo. Mama washa kandi drama fo kugabanya ivyongereza amawe ntimwigane. Big up sana drama tawuri hamwe indirimbo indoto. So iri muri izo kujya kunanda ya Friend Zone. Iraryoshe fama. Ndirimbo iryoshe kandi ni wampe tubona ko akeneye support. Genda mbwire subscribe. Turabibasavye. Unyene cyamutamisha genda tugaruka gira subscribe. Yego genda tugaruka. Urabe nibiranye. Aho usize ni wonza kubandi. So twagi ndashuhiwe. Siniroteti ndashuhiwe. 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 Je numva nshuhiwe. Kaze buja vile. Huzi ya babile. Abadada ba bien. La rutina yongo wan. Buja vile. Huzi ya babile. Abadada ba bien. La rutina yongo wan. Je ndashuhiwe. Aha. Ndashuhiwe. Ndashuhiwe. Bum bum. Kaze buja vile. Kaze buja vile. Huzi ya babile. Huzi ya babile. Abadada ba bien. Abadada wa bien. La rutina yongo wan. Nayongo wa. Buja vile huzu ya babire. Mami ndirimbo. Niko mutaye akantu kajoshe. Diaspora murire kamata bogare mugire mariage. Sasa rero indirimbo yarayisikuye muri Nakurumva kamata bogare mugire mariage. Nakumva vile nikumva gusa akumengo saka kiyumvire neza iyo kajasuze hariho rero afite ijya ndirimbo irimo amaso ari ngaha muri Bujavire. Urumva yavuze ibintu byose easy vrema easy. Urumva ababire kandi big up uyu musi tukaba twakora ikiganiro ya anniversaire yiwe mu bwejo anniversaire easy boy happy birthday nawe na hejet kacu bera nawe uranyarutse nitubitevya bigi ngujya nta muvuduko agira wapewe wari pesa sanga umuvuduko ufise abakobwa byoshoboka nse jamais easy happy birthday many more hits. Indirimbo rero ijya ndirimbo ni indirimbo bakoranye nande Kizigenza je film banda mwita mkali wa intro introduction za film intro ziwe vrem ni wambe nta nundi ndaba kandi rero abarivye bashuba ariko arabibona kuko usigayibona harajindi hit baramuhamagaye baragize iki vraiment ndirimbo vraiment yibandanye babandanye uko turi nyuma yanyu entre temps sana mutavyibaza bamwe mwibaza yuko tubikawusha ariko indirimbo iraryoshe sana yitwa ndashuhiwe kuri easy boy mutama w'ubuki subscribe hajya hanya ni banye bejo YouTube ni mutama w'ubuki bwo gusa mutama w'ubuki gusa nabandika easy boy kujya ndi bacamo ngira niko yitaziri ni mutama w'ubuki nako ari mutama w'ubuki gabi givre mutama w'ubuki cyo nawe cyo nawe mu kamata boy asa no kamata boga mu kiganiro ku radio twaramurahavye twese na minuje hatangaje kuko diaspora nawe kamata boga Maria ariko nfil baita cha yerekana yambwa ati boga Easy arafise n'imipira yanditse ko easy life. Ni imipira myiza cyane se design ya bien bari banayambaye no muri clip genda mushore n'imipira myiza sana. Ikindi kintu reka ze turababwira ikindi kintu kandi yo yayigize before kuva kera cyane gose yo muguzi imipira n'ikintu ciza entre temps kandi le fait yuko yaciaza no mu muziki akatwana mwambaye imipira y'abafana nibashinze ngaba bafise imipira mwoza muri abasapotinga iyo business yiwe minushe ni ya kera sinzi ko iyo design ni logo ya bien sana arafise Dramatara afise yitwa it is like that it's easy like that when Dramatara dupira twiwe nawe mu mukunda our baby killer our man killer
abamukunda tuje kumushorera hariho hake handitseho umwami canke umwami kazigira umukobwa abandi ni bande no hariho gufata no kuyo yo bafise udupira rap business rap yuda woni biface On the floor. twagiye kwa Birimani boy bafise udupira ni ibintu yatari ni ibintu byinshi bantu boy bo ni kai impaya nibo ntarabona rero cyane twebwe amagardo byacu adoveze imipira ariko abastari ntacyo tora ufana l'essentiel nuko uba wateje imbere naho umuha iyo Ego, 25 mili iyo 30 mili Nimba ari ukambara 35, agapira kiwe ndabamenyesha ko bose n'amatisheti ya bien ya nayo ya bien bien vraiment bose twavuze ntitwababwira ibintu bibi murabizi gusa minusha imbere ko turangiza hariyo ibintu bya Natasha yari sanse kuja mu Rwanda Ego. bica birapfa hari umujournaliste amipira cyandika kuri site avuga ati ibintu bya Natasha byo kugenda byapfuye mu Rwanda rero ngo barabe neza imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kubera ngo na la fois passé harinze bashaka kuza ngaha anye mugabiranka donc ababijejwe babirabe neza imigenderanire ngo igende bien byari ivyo gusa okay tunabamenyesha ko Natasha Iyo rero gita uko biri iyo kose gita kizibiri ndakwibutse eh iyo gita kizibiri ariko kandi abantu bari Geneve bariko baraturaba ngaha muri Magic TV tubamenyesha ko Natasha le 13 juin cyaro 18 le 18 juin ni ibintu vya juin juin na juin nitwakora ikosa murashobora gukosora Yeah, hajyanye ariko ni Jean Natasha zo ari Geneve kuririmba antuka n'ikintu ciza abarundi muri babaha amaviza ndasavye n'abasati babahe apana ko fizo na Natasha ari waguma duserukira gusa basati bose barashaka muri iki kugenda cy'amaviza kira je nico nabaza ko n'uburongozi bwacu bwo kishamwe intege wazi impamvu ndabona akarorero Dikobo Music Award izoba ku munsi wa gatatu hirya yejo Dikobo Music Award bari abaririmbyi 24 baja kurima muri Dikobo Music Award harimo bafizo barimwo none fizo ntiharimo harimo Sadbi bwiwe harimo band yose ya Regimo Music Club abantu ndwi harimo na manager wa Bodingi harimo n'aba Benisto Bella think nandi atandukanye bose ano 23 barenga ariko no abantu bose 23 hashoboye kugenda ino munsi anoshika babiri cyangwa batatu nabo nyene bamusanze usanga bafise dufate bamaze kujayo cyangwa za kugira bamaze kuvoyage si twamaze kuja hariya muri Amerika cyangwa kuja gutute nk'ibihugu vya Canada usanga vyoroshe kugira ngo bamworohereze so ivuga iki nka Dikobo Music Award yateguye Miss Burundi by the way ngo tutabivuze ko tukivugira ne voilà Miss Burundi USA voilà yateguye Miss Burundi USA 2022 aho mu Miss wa mbere azonka imodoka ivala $20 umu artiste azoronka imodoka azoba umu artiste w'umwaka hamwe n'abambitsi nambaro n'abandi batandukanye azonka imodoka ivala $20 nuba iyo investment imo d'abord yo ibwayo ni gikomeye cyane tutugo gusapoting igihe ko fait de presse yavuze ati mu type yavuze ati twasemo plus de $120 twasemo ino bintu bya Miss Burundi kandi ushaka yuko après Miss Burundi USA zuragashirako kuko ari abantu USA voilà après Miss Burundi USA 2022 bazuca bazanga mu kwindwi bahura na Miss Burundi we nga mu Burundi bagire Burundi tour bazunguruke bagire ama event batandukanye kugira ngo bafashe gusupportinga imico y'akanga kirundi alors nk'icyo kiko kirakogwa je ndibaza nka gouvernement bakwiye kutworohereza bakaraba nka obedeya ikwiye kutworohereza obedeya yinyejeje kuraba nga mu kigo cyo kuraba voilà ikwiye kudusapotinga ikadufasha nakiki yadufasha musanze obedeya twaririmbye benshi obedeya nkobaza nk'umujera agenda umuswe n'aba Jesse besha vile sija no ku ruhande nabwo ni mutibaro ya mu ntuzarongoye obedeya twavuganye ndavuga ati Sadbi bombwiriza ryo ryose ntuge Sadbi yaravye hejuru ntazizi na utazi Sadbi urongoye muziki w'Uburundi kandi en plus n'umuririmbyi azwi yari sanse kuba muzi urombwira gutse cyangwa ntibaswitara uhembwa amara leta urihigwa ibintu bitoro vya leta inzu za leta byose uri gukoreye badu supporting ba supporting muziki w'Uburundi ugere kure uco zo kumukomeza wenyene baje tacho kwa bifasha jewe canke jewe ifoto dushira hamwe dufashanya dushamba bati je kubantu bashika plus de 20 personnes bagumya mu gihugu cy'u Burundi ejo shatwa hagiye mu ntuza kwera baririmbyi hari opportunité bari icyamba baje shacho bahura ibatarejo nta kuri gusagiye muri Amerika gufasha abagenzi bacu dusangira cyo kana kuri Jimo Music Club mu Kamenge kujya kabiri barasanga gafana kubera yuko nyene basi at least babafisionuze hari gihe bizokuguruka hari bizokunda donc reka turangize tutaravyibagira ariko kandi kuri ko kintu c'aba Miss twarabajeje gituma batashatse gushigikira Miss Burundi dusenga iyo imidoka y'imiliyoni zingahe bayizane ngakira itware ngaruko reba cyo batubwira bati ntibatwituye twari guca tubaha bayita gute
ahubwo yavuze ati n'imoto twaye kuyitanga ego ati ntibatwituye nka hajye barondera iyo ni kese ngo bakorane voilà next time barashobora ababarongoye antuka baravyumvise c'est batari bazi kubabaho mukaba aba partner voilà kuko bobo iriya basigwe ko bayikoze nkuko hariho Miss Kayanza Miss Kugasaka Miss Goma donc ngo niko bayikoze so ntibatahure yuko bashatse kwigungira ko cyangwa kuzana ibindi bishasha nivyo rero c'est toujours ku supporting Burundi ego vraiment babandanye bagumana natwe hama umuririmbyi gusohoka igihugu cy'u Burundi biratesa ni drapa bagiye ni shema kandi abagiye gukora n'umuzika batwaye abari bon ni nka kufata yuko umuririmbyi nka kujya kwa Francine voilà kuko turabona n'abartiste bose ni drapa batwaye donc twizere bakunda umuziki mu basengere mwongere muna abalishoboye bavuge mukurangiza rero indirimbo ya nyuma twashatse guhereza kuno munsi ni indirimbo iryoshye cyane natari kwitambo wayibonye aririmba neza ko ari umukobwa ndabizi aririmba neza twareye kuri umukobwa dereza kuri umukobwa donc kandi bose amajwi meza nawe umukobwa bita Godas Muhoza indirimbo ni Hujari Jengira ni Zuchu wa mu Burundi arenda batera inkuru umukobwa iko na tala uyu mukobwa iko na tala iko rarinze mu Giswahili iko na tala ya hatari sana wowe kuvuza igiswahili cyo muri Kongo we yarafise icyahe Tanzania gusangira yarafise reka mvuge ico muri Tanzania iko na talent cyo muri Tanzania Tanzania avuga iko na talent mu Giswahili ni gute tana mu Giswahili ni gute navyo bazi ni talent ya uzi cyo wowe le fait yuko amerange icongereza n'igiswahili iko na talent bituganye basi talent mu Kirundi ni gute kwanza minusha navuze guco mu Kirundi ni impano mu Giswahili mu Kirundi indirimbo rero sasa bigi nabizi ko ico Giswahili ni danje naco yizire nico hajya mwijabe ntaco nzi nico muri Kongo naco ntimundemereze ico mitanza ariko ico nakoze naravye ama image abantu melody muze murubaho abantu muza muradukinira ibintu ma clip kuko muradufasha sometimes utahura naciye ntabura yuko ari umukobwa ariko araririmbira umutipe yuko yamuvanze kubera yani indirimbo vraiment kuraraba urabona ukuntu bakina amasene ukabona ingene bimeze indirimbo iryoshye cyane umukobwa afite ijwi ryiza cyane birenze vraiment jewe uyu mukobwa twanageje no kumutoza ndamuraba abana mu Burundi burya aba no mu diaspora aba muri Canada think muri Belgique uyu mukobwa ni umuntu washakaye yaririmbye ko yacabivamo sinzi ibyawe cyamutumye abivamo ariko makuru ufise nuko agiye kugaruka shase mamuze kuza ko numva bakanote ngo sikibazo yerekana karoti ari buraya kabagahari reka ni bwinshi ndababwira ikintu kimwe akunze wa Magic TV muze muyumviriza indirimbo nimwayumviriza muze mugire muri commentaire mwandike uko mwayumvise hama jewe ico ngiye gukora ngiye kumurondera kugira dukorane zoom kweli minusha naje naco ntazokora muri twindi ngaho kubganyu ndabuba cyane nubwo mba nanyitse murabizi bigora abagabo natwe dusigaye turabaga muri iyi minsi hama rero ndababwira ko ndabakunda cyane mbanze shimira abantu banje twari kumwe nga big asante sana Ebana asante sana ndashimye cyane Ebana mugaraga ka umengo warurusha oya sayendushe sana urusha buke karimwa navyo mvuga umukunda no musi watana bera mukambi no kamenge usiema mungaga ntacu umviriza no tojera mungaga umaye mukundanye no yaravuye mukanga urumva nabanye ko atari fyere ngo sikamba mungagara ntacu yumva umengo wo mwemera ari mungagara umva y'abafyere yareka I'm proud ego merci kudutumira kamengiyani ko babita kamengiyani I'm proud of being Kamenge City. Ya. Twe turubashwe n'umuntu. Je mugaje uvuze ngo yongera sigende ngitakivuze. Je washasi n'imya Kamenge original. Je muswari mu Buyenzi. Erega nandi sindoje niko ari homba nushaka twasigurira. Nize primaire mu Buyenzi niga secondaire mu Buyenzi ngari. Yo umviriza minje just navukiye mu Kamenge. Gusa ni homba. Mugabo ndahakunda ku buryo nshaka kuvuga ko ari mu Kamenge. Minu mu Kamenge haracyose. Mu Kamenge ntitujya. Mu Kamenge tujya inyama gusa abasha. Bamwisigura nabajije ikibazo.
oya turagusigurira none musigura ko nabajije oya ko warambwiye big ngo ariko aranka mu Kamenge wavuze mu Ngagara ariko aragusigurira yo ni sawa cyane karibu muze kuba mu jewe Kamenge Kamenge mwubahwe cyane ndabubahwa ku bubenzi bwanyu ibintu byose vraiment big up san reka ndabashimire namwebwe cyane nongera shimira n'abantu mwaduhaye umwanya kutwumviriza ndakunda ba abone ba Magic TV nimushaka kuyaza ingenda bakunda nimushaka kuvyibaza muzigize bande bakunda twaramaze umwanya tutako turakora ariko mwaratwiyeretse ko ariho mwari twakirana n'igishe ndabakunda sana uzoburitso tubaha bizu vraiment je ndabakunda sana mwese asante sana ngumane natwe tuzoguma dukora ku bwanyu